Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiatives for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'ikiganiro, abakunzi b'amahoro, turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze muri kino kiganiro. Ikiganiro cy'uyu munsi kiri mu rukurikirane rw'ikiganiro twatanguye gifatiye ku kuraba uruhara rw'indero mu gutsimbataza amahoro. Uyu munsi tukaba turi ku gice kigira kabiri cy'icyo kiganiro, aho tuja kurabira hamwe ibijanye n'indero, indero ifatiye ku bwenge umuntu aronka yagiye mu kibanza aronkeramwo ubumenyi buheza bukamwungura ubwenge. Ibibanza benshi bazi ku mashure canke ibindi bibanza umuntu ashobora guha umwanya akiga agatozwa indero ifatiye ku bumenyi, hanyuma ubwo bumenyi bukazohava bumugira icari, bukamuha n'ububasha bwo gushobora kugira ico akoze, haba kubwiwe canke no kubw'abandi, haba mu muryango, mu ishengero canke no mu gihugu. Uyu munsi rero nico tugiye gushimikira ko ubwo ruhara rw'indero ifatiye ku bumenyi canke ubumenyi umuntu akoresha mu kungura ubwenge, kugira ngo turabe mbega bifise akarusho akahe canke akamaro ki mu gutsimbataza amahoro. Gina Sasagare ngiye kuremesha kino kiganiro, ndi kumwe umutumire twatanguranye, umutumire twavuze yuko akurikiranira hagufi ibijanye n'ingene abantu babana n'abandi canke imigenderanire yabo, ariko cyane cyane afatiye ku muryango, mbere akaba ari nawe yatanguje ibango rukristo bise umuryango nk'inkingi, mu rurimi rw'icongereza babyise family pillar ministry. Akaba ari ibango rukristo ryita ku muryango kugira ngo umuryango ube inkingi muri byose. Uyu nawe ni Teddy Harushimana. Teddy, ndasubiye kukuramutsa. Ndabaramukije nanje, amahoro y'Imana bane namwe. Kandi ndasubiye kuguha muri kino kiganiro ikaze nkuko wama witabye. Murakoze kunyakira. Ubu herutse twaravuze tuti uyu muntu yitwa Teddy ni umuntu adatinya guhabwa impigi kugira ngo ashobore kwiraba, kwisuzuma, atera intambwe aje imbere mu byo akora, mbere no mu byiyumviro. Ibyo abakunda gukoresha indimi mvamahanga bavuga ati des défis canke être défié. Teddy ari muri abo bantu bakunda kuba défié canke guhabwa impigi kugira ngo nawe yiteze imbere mu bijanye no kwisuzuma, afatiye ku byo abandi baba bariko barakora canke mu byiyumviro abandi baba bariko baramusangiza. Teddy, uno munsi tugiye gushimikira kuri kino kiganiro abakunzi b'amahoro kuri uru ruhara rw'indero rifatiye ku bumenyi. Hari impigi ubona uhabwa n'ingene ubumenyi buri ko buratangwa canke ubumenyi abantu bariko bararonka barondera hirya no hino, bigaheza bikabagira ico bari, bagatsimbataza amahoro canke bagakora n'ibyo bashobora gukora, mugabo batibagiye ko inkurikizi ishobora kuba ari amahoro canke ari ahatari amahoro, kumbure ntibatamerewe neza. Impigi ifatiye ku bumenyi hariyo ubona? Yego, ndayibona cyane kubera yuko muri kino gihe turimo ibintu bijanye naho abantu bakura amakuru byaragwiriye cyane. Uno munsi nivyo umuntu ashaka kuja ku ishure, mugabo turabizi ko ubumenyi umuntu akura ku ishure ntibukwiye. Birasabwa yuko umuntu agira ubundi bushakashatsi biciye mu bundi buhinga butandukanye. Nk'akarero urashaka kugenda ku ma réseaux sociaux, urashaka kugenda cyane cyane iyo twita YouTube. Ikintu cyose ukeneye kumenya usanga hari abantu bakwitanga imbere bamaze kugishirako, cyangwa se ikintu gishasha ukeneye gusoma urashaka kugenda kuri Google ukandikako ugacuronka amakuru arenga umuriyoni cyangwa umuriyaridi, byose birahari, byose babiri ngaho kubwiwawe. Rero impigi ndiko ndahabwa muri kino gihe nivuga ngo utegerezwa guhinduka mu kumenya ibintu bishasha biriko biraza, kandi kuko udahindutse uzosanga abantu bakiri bato
bari inyuma yawe basigaye bazi ibintu byinshi cyane ku gusumba. Hanyuma nawo iyindi mpigi nayo ndiko ndahabwa nuko mu bintu vyose turiko turaronka hirya no hino amakuru turonka duke kuyayungurura tukaraba mbega aya makuru ijambo ry'Imana riyavuga ko iki, kuko turabizi amakuru yose duhabwa hariho abantu bayashirako usanga bafise ico no kwita motivation yabo iri diabolique, usanga ikibasunika gutanga ayo makuru kuyashira ahagaragara kugira ngo abantu bose bakeneye bashobore kuyaronka, usanga hanini cyane baba bashaka kuyovya abantu. Nico gituma muri ayo makuru yose nivyo impigi rondera makuru umenye ibintu vyose bigezweho, umenye cyane cyane muri kiya gisata uri kurakoreramwo nibiki biko biravugwa nibiki biko birakogwa, mugabo kandi ntiwibagire kuyungurura urahabe mbega ijambo ry'Imana ryoyo rivuga kwiki. Kandi hari aho usanga amakuru ronse agusaba kugira icyo uhevye wubatse wakunze wagendeye ko cyatumye kumbure ushobora no kuba ugeze aho ugeze cyangwa ukaba n'uwuriwe biraheza bikoroha kugira icyo urekuye kugira ngo ufate icyo kindi kugira ngo iyo mpigi nyene ishobore kugira icyo kumariye. Kuko urumva nivyo muri ayo makuru turonka biragusaba guheba ikintu, mugabo muri ivyo bintu vyose uri kuraheba ugerageza urabe mbega ntibiza gutuma mba umuntu mubi, kuko hari ivyumviro ushobora gukura kuri izo mbuga ngurukana bumenyi ugasanga ahubwo biguhinduye kuba umuntu mubi, usigaye uri umuntu wigunga, usigaye uri umuntu ufise amacakubiri, usigaye uri umuntu sinzi uri umuntu ameze nabi, uri umuntu wahindutse nabi, ntukitwararika vya bintu vyose wahora witwararika. Kera wahora uri umuntu uri sociable ukunda abantu ugendera abandi bantu, uri umuntu yitanga, uri umuntu sinzi agerageza kuba nyine umuntu afise umutima mwiza, mugabo kubera amakuru wasomye agaca kuzana guhinduka. Rero nivyo ari natangiye mvuga nti tubisuzume mu ijambo ry'Imana turabe ko ari ibintu biguma bituzana guha Imana icubahiro kandi bikadutuma habaho impinduka nziza mu buzima bw'abantu, mugabo vyose bigakora ku giciro c'Imana. Hari ikintu mu ijambo mukoresheje rikomeye uti umuntu arondera amakuru agakoresha izi ubuhinga ngurukana bumenyi canke izimbuga ziriko amakuru aciye mu ubu buhinga ngurukana bumenyi agasoma, byumvikana ko uyu muntu aba yarigishijwe gusoma, aba yaragize ubwo bumenyi, ariko kandi ni n'ubu buhinga bwa none busaba ubumenyi, saba ari bose bashobora kubukoresha, bisaba ko umuntu aba yaraciye ahantu akiga. Byumvikana ko rero indero ifatiye ku bumenyi canke ku bwenge ije kunganira ibyo mwatuganiriye mu kiganiro giherutse cyo kuraba tuti indero umuntu arumira mu muryango ni kirumara, kubera ko nibo mushinge canke nigo rufatiro rw'ibindi byose bizokurikira bizoba bimugize. Uyu munsi ubwo bumenyi buriko burunganira neza uko abantu kumbure byari bikwiriye, reka mvuge simvuge ngo uko babishaka, uko byari bikwiriye ya ndero yo mu muryango, kugira ngo turabe ubwo bumenyi tujya kubishika ko inkurikizi biriko biratanga uno munsi aho tugeze. Ego ni kibazo ciza, kuko nk'akarero turavye tuko turavuga ubumenyi turabizi ko hari ibisata, nuvuze ibisata mbashatse kuvuga nk'amashure usanga yigisha abana akabahereza ubumenyi kanaka bubashoboza kumenya ibintu bimwe bimwe biriko biraba ku isi, nk'akarero kumenya gusoma no kwandika. Turabizi ivyo utabizi birashobora kugutuma hariho ibintu bimwe bimwe, hari ubuzi bumwe bumwe udashobora gukora kubera ko utazi gusoma no kwandika. Hariho ibi bintu nk'ama ordinateur bavyita gute nyabwonko, ivyuma nyabwonko, biragusaba yuko ubuzi gusoma no kwandika kugira ngo ushobore kumenya ukuntu ubikoresha. Gusoma no kwandika naho tushobora kubikura mu ishure, mugabo kandi ushobora no kuvyigishwa n'undi muntu muhira. Mugabo turabona yuko nko ngahi wacu ikibanza ciza c'ahantu bigira gusoma no kwandika mu mashure, mugabo naho nyine mu mashure ntibikwiye. Naho nyine dukwiye rero guca dusuzuma, twinjira indani turabe mbega ama programme ibintu bariko barigisha cyangwa se ibintu bateguye kwigisha abana bimeze gute, kuko ivyo navyo turabizi neza yuko mu gihe abana bagiye kwiga mu ishure ridafise ama programme atomoye, usanga umwana ari ngaho ashobora kuronka amanota
mugabo ugasanga ayo manota ntayaronse ngo kubera yuko aciye ubwenge, mugabo gusa yaronse kubera ko azi kuboroka, azi gufata ku mutwe. Kubera yuko lo systeme yo kwigisha n'amaprogramme y'iryo shure ntibitomoye. Hakaba n'ayandi mashure afise amaprogramme aho usanga umwigisha ameze nk'umworosha, uwo bita umufacilitateur. Umwigisha ari ngaho gusa kugira ngo akuyobore, mugabo ibintu byinshi cyane ni wowe ugenda kubikora bice mu bushakashatsi, bice mu bintu yagutumye kugenda gukora. Ayo rero niyo maprogramme rero duke kuraba, mbega abana bacu ko twabarungitse kuri irya shure, mbega ibintu ariko arabigisha koko ni ibintu biriko birabubaka, ni ibintu bije guterera muri ya ndero isanzwe iri muhira. Nimba atari uko, gerageza ugende urondera ahandi. Ndabizi yuko hariho ikibazo c'uburyo, hari ikibazo c'ubukene, abantu bacavuga ati none tubigenze gute kumengo ayo mashure bigisha neza ari amashure y'abantu bifise. Mugabo sivyo na gato, turazi yuko no muri leta bariko baragerageza guhinyanyura amaprogramme yabo. Mugabo ahubwo ku bantu bafise ivyo vyiyumviro vyo gutuma haba amaprogramme meza, ni bavugane na leta biciye mu nzira zemewe n'amategeko, bavugane baterere kugira ngo haboneke amaprogramme ameze neza. Umva rero biboneka neza yuko ubumenyi umuntu aba ariko arakira hirya no hino, akwiye hirya no hino, ko twavuze ubumenyi umuntu akura ku ishure, mugabo kandi hari n'ubumenyi umuntu ashobora gukura mu ishengero. Nawe nyine mu ishengero turabizi neza yuko na Bibiliya iratugabisha, ijambo ry'Imana iratubwira yuko hari inyigisho z'abadayimoni. Birababaje cyane kumva yuko hari abantu bashaka kwigisha ibintu biza gutuma umuntu ataba umuntu mwiza, akaba mubi kandi vyitwa yuko ariko avyigisha n'umuntu aserukira Imana. Umva rero muri byo byose rero dutegereza kugira gute, kuraba muri ya ndero duhereza abana, kuraba ati nivyo hari ubumenyi yakuye hehe, yakuye mu ishure, yakuye mu rusengero, yakuye mu kibano. Tugerageze turabe iyi ndero ya plutôt ubumenyi yaronse boraza guterera muri ya ndero dusanzwe tumuha, cyangwa se boraza kumusambura. Muri ico gihe rero twarabivuze no mu kiganiro gishize yuko abavyeyi bakwiye kuba maso, bakwiye kuronka umwanya wo kugira gute, wo kuraba ivyo bintu byose, kuko umwanya batawuronse bazosanga umwana wabo asigaye ari umuntu afise ibindi vyiyumviro bidatomoye, asigaye afise izindi ngeso akora aho batamubona, akinyegeza, mugabo gatusanga umwana yarononekaye. Ndashaka kubareza uturero, mu myaka iheze, haraheze imyaka 3 twarigeze kubona amasanamu y'abana b'abakobwa bifotoye bambaye duhuzu tw'indani two munsi, akifotora, mugabo gatusanga kumbure iyo foto yayirungike mugenzi biwe, mugabo ntituba tuze umugenzi we kumbura ico bapfuye, uwo mugenzi we agacagira gute, agacarekura ayamamaza. Ugatusanga mugiye rero uwo mwana atigishijwe nk'akaro kumwigisha ati kirazira kwerekana ibihimba vyawe vy'ibanga ukavyereka abantu. Nico gituma abantu tubigisha kwambara neza, bakikwiza. Umva rero mugiye rero umwana ataronse iyo ndero muhira, kuko turaza kubishikako, nibaza ko ni kimwe bintu dukwiye gushimikira ko aho isi iriko iraja uno munsi, umuntu arasha kuronka amakuru menshi mu kanya gato. Rero wa muvyewe biragusaba ko uguruka, umenya na wewe ibintu bigezweho, ukamenya ati mbega ibintu uno munsi ugwaruka riko rahurumbira ni ibintu bimeze gute, kugira ngo muri ya ndero uza guhereza umwana umenye ico fatirako. Ntitugume gusa turi abantu gusa tuvuga duti indero ya kera, mwago tsanga ari ibindi bintu umwana ariko aravumbura. Mbega ivyo bintu wa muvyeyi we urabizi, kugira ngo muri shaki yago cawe n'umwana ushe kumubwira ati uno munsi hariho ururirimbo rugezweho. Murabizi ko nk'abaririmbyi n'abantu batanga ubutumwa, kenshi ari giye usanga ibintu bariko bararirimba ari nk'ibintu vyigeze kubakomeretsa. Ugatusanga aciye akora umudiho umeze neza, wubake ku bikomere. Ugatusanga umwana canke se uya muntu akiri umuyabaga nivyo bintu ariko aravuga, kandi burya butumwa baba buri muri rya ndirimbo ujya mwana nawe nyene agerageza kubugira ubwiwiwe.
agaca avuga ati yabuhaye umwanya wo kumviriza yabumvirije kubyiyumvirako kuvyiyumvirako ugasanga nivyo asigaye yubakirako. Mbega uwo muvyeyi wewe araronka akanya ko kumviriza ivyo bintu biragishinga ugwaruka, kuko ataruko tuzosanga abana basigaye bafite indi ndero itandukanye n'indero twege twabahaye, itandukanye n'ivyo twariko turabifuriza. Muga ivyo vyose bisaba kugira gute, bisaba yuko abavyeyi nabo nyene mu gutangura atanga umbwira ati ibintu vy'impigi amadefi eba naje yo niyo mpigi mpaye abavyeyi. Gerageza ukurikirana ibintu vyose biragishinga abana bawe imiyabaga, abana uri kurarera. Ni ukuvuga yuko niba tuvuga tuti abigisha babaye benshi muri kino gihe, umuntu arigishwa n'ibihe, arigishwa n'amashuri yaciyemwo, arigishwa n'ibigezweho, arigishwa n'abagenzi, ibyo byose biramwungurura amaso akabona, biramwongereza ubwenge mu kintu kanaka. Ariko hari ikintu gikomeye muri ko muravuga, numva mwogira ico mukitubwiye ko, kubera ko mu kiganiro giheze twari ko turashimikira cyane ku ndero itangirwa mu muryango, ijya nayo ikiguzi cayo n'umutima w'urukundo ahanini. Yego n'ibindi birajamwo, mugabe ikiguzi cayo n'umutima w'urukundo. Ariko aha tugeze muri iki gice gitangirwamwo iyi ndero ifatiye ku bumenyi buja kungura ubwenge abantu, umuntu ashiramo amafaranga gusumba gushira mu mutima w'urukundo. Kumbure ndiko ndavuga babavyeyi canke wa wundi wese afise uburenganzira bwo kurungika uwiwe kw'iryo shure, ashiramwo uburyo mu buryo bw'amafaranga cane gusumba umutima w'urukundo, kuko nta shure ryo kwakira umuntu ngo nuko umuvyeyi gusa mukunzi baramusaba kugira icyo atanze. Ariko kandi n'ubikora aba yiteze ko hari inyungu azoronka mu nyuma. Iki kintu kijanye nuko ubumenyi burihigwa aya amafaranga mu buryo buboneka, ubwo ntigihava gica gihura kumbure na cakindi mwavuze cyane n'ubu muragisubiyemwo umwanya umuvyeyi yategerezwa guha, avuga ati ni ntaronka umwanya wo kuja kurondera ya mafaranga, umwana wanje azohava ayacira hagati ntiyige. Yo uko mubibona gute, kugira ngo tuvuge tuti tubandanye hahandi tuti ubumenyi buza kunganira yandira mu muryango, mugabo hari ikindi biriko birasaba umuvyeyi kumbure kugira ngo nibyo muri ko muravuga bikunde. Ego nico gituma nibaza yuko mu bihugu vyose hama hariho abandi bantu babagira neza, abandi bantu bagerageza kuza gufashanya na leta kugira ngo kuri babandi bafise amikoro make ntibashoboye kugwa mu mporero ngo kubera ko adafise uburyo kanaka umwana wiwe ugatusanga ntariko ariga, kuko tuvyemeranye hariho abavyeyi usanga nuvuga nti badohotse kwibanga ryabo, aho usanga hagufata umwana we ngo amurunke kwishure aca avuga ati ndavyo ubuzima turimo, ahubwo naze yicara mpande yanje amfashe kudandaza. Uwo muvyeyi ndamufata nti kumbure yararemerewe n'ibibazo ariko arabamwe, mugabo kandi hariho n'ikintu yemeye kwica ariko arica kazoza kujya mwana wiwe, kuko nk'umuvyeyi urafise iyo responsabilité n'uruhara rwawe ko kugira gute ko kuronderera umwana kugira ngo umwana ashe gukura afise novuga nti ibintu vyibanze, natoronka vyose mugabo ibintu vyibanze akabironka, mugabo kandi ntumubuze kuronka ubumenyi, ntumubuze kugenda kwiga. Umva rero wariko uravuga ati mu mashuri amwamwe twavuga yuko bafise amaprograme meza basaba amahera, ntibavuga ati urumva ngo kubera yuko dufise amaprograme meza abana nibaze bige ku buntu, oya. Mugabo kandi turabizi kugira natanga ndabivuga hari abo bantu rero babagira neza bashobora gusahiriza imiryango kugira ngo abo bana bashobore kwiga, kandi nce mboneraho n'akaryo ko gushimira abantu cyane bafise umutima. Turabizi ko ari abantu bemerera kubaka amashure bagashiraho amaprograme ameze neza, bafise intumbero kugira ngo bashobore gufasha abantu aho nikora, bashobore gufasha abana bari mu bukene bwinshi. Abo bantu nashaka ndabashimire cyane muri kino kiganiro, kandi nongera kandi ndabatera intege kugira ngo babandanye bagura ibikorwa byabo, bafashe benshi bashoboka. Urumva rero tugarutse kuri ico kintu rero twokwita ngo c'ubukene, kumure turaza kwivuga kuko ubukene nabwo nyene ni kemwe mu bihuhusi
biriko biraza bishobora gutuma na ya ndero umuvyeyi ategeza guhereza umwana atayimuha kubera iki hari ubukene n'amahoro agaca ahungabana. Urumva rero mu ncamake rero tugaruke kuri iki kintu, igihe cose hariho ikibazo gihari hama hariho n'inyishu. Ukuntu Imana yaremye umwana w'umuntu yaramuremye kugira ngo abe umuntu atora inyishu z'ibibazo bimukikuje. Umva rero tuko turavuga duti kuri ico kibazo duti ubumenyi nivyo burarahugwa mugabo kandi hariho n'ababurihisha amahera kubera iki kubera ko ubumenyi burazimvye. Ivyo tubivuge tubisubiremo. Nico gituma rero tugerageze dukoresha ubwo bwenge Imana yaduhaye, twiyumvire ubundi buryo kumbure abana bacu dusha kubahereza iki, dusha kubahereza ubwo bumenyi kubera ko kumbure twasanze kwishure aho dushaka kubatwara bizimvye. Nk'ubu nk'akarero turazi yuko hari abavyeyi bigishiriza abana babo akavuga ati umwana wanje sinkeneye kumutwara kwishure mugabo nzomwigisha. Mugabo kandi turabizi bivanye n'amasosiyete turimo, hariyo abantu kumbura iki n'ikintu dushobora guharira ko n'abantu batari bake banonosose bijanye n'indero. Turabizi neza yuko nabivuze kare, hari umuntu ashobora kuja kw'ishure akayoberwa atari uko yari kijuju, mugabo kumbure kubera yuko uburyo bariko barigisha aho hantu ntibashobora gufasha ujya munyeshuri bamufashe bamenye bati none ibi bintu ko biramunanira biva kuki, cyangwa se kumbure mbega ntiyo bafise ibindi bintu akunda cyane ashoboye, ni gute dushiraho programme ziza kumufasha ashira inguvu kuri ibi ashoboye cyane gusumba kuri vya bindi. Aho rero ntibisaba yuko haba gusa ari ishuri, harakenewe n'ibigo biza gufasha abo bana bameze gutyo. Turafise abana twokwita des génies aho usanga ikintu gusa mwigisha afa kukivuga wewe yagitavuye hakiri kare, kubera iki uwo mwana ushobora kumutevya abanza arindire amezi 9 canke umwaka wose arindiriye kandi mubona yuko aciye ubwenge, kubera iki atobaho amashuri ari specialize yabo bana aza gutuma ubwo bumenyi novuga ngo iyo ngabire Imana yabahaye yo gutahura ibintu mu kanya isase basha kwiteza imbere. Mugabo kandi kuko turabizi iyo ngabire iyo umwana ayifise iza gutuma n'umuvyeyi wiwe muri ya ndero amuha bimworohera, kuko aravuga ati umwana wanje araciye ubwenge aratahura n'ingoga, bica bituma n'umuvyeyi avuga ati kumbure umwanya nari guhereza uyu mwana kubera yuko aciye ubwenge cyane, reka ngabanye umwanya wiwe ndawushire ku wundi kuri barumuna biwe, ibintu nk'ivyo. Urumva rero dukoresha ubwenge Imana yaduhaye, twiyumvire inyishu zishoboka, ntitugume gusa twiyumvira ngo ubukene, kuko ubukene buriho. Nce nibuka no mu gihe ca Yesu umwe mu bigisha biwe yaramubwiye ati ubu buryo dukwiye kugira gute, dukwiye kumufashisha abakene aboro. Yesu aravuga ati aboro muzokwamana ahantu hose ugenda ku isi, aboro ntibabura. Ushaka ugende muri vya bihugu bavuga ngo bimeze neza za Finland bijya ajya ama pays Scandinave n'ibindi bihugu vyo ku isi vyifashe, ugindani ntihabura abantu baboro, ntihabura abantu sinovuga kuko tuko turavuga ubukene buratandukanye. Hari umuntu ashobora kuba ndavyite gute afise hari aba mu gihugu gifise ama système de santé meza, ngabo ugatsanga uwo muntu kubera yabuze indero kubera ko afise inyifato mbi bikamutuma ya ma systeme yose igihugu cashiraho adashoboye atana kimwe bimari kubera iki indero atahawe kiri muto. Ariko kandi hariho nabandi nabo nyene ncenibuka umuntu yigeze kuvuga ati burya ubwenge ni bwiza kandi iyo bukoze neza bugira akamaro, ariko iyo budasanze hariho kagatima runtu ubwenge buhinduka igikoresho ciza mu gukora nabi. Umuntu agafata ubwenge ari gukora akoresheje kugira ngo akore ikintu ciza, akaba ari bwo ubwenge buhindukira bukamufasha gukora ikintu kitari cyo. Ni kibazo nca ndababaza nti ni gute none rero umuntu ashobora kumva yuko ni vyacu biraturaba twese ko indero ifatiye ku bumenyi canke ubwenge idashobora gusubirira ya ndero mvanziko ya ndero umuntu aronkera mu muryango, kubera ko
nayo niyo iza gusubira kandi kuba urundi rufatiro rwikoreshwa neza ry'ubwenge. Egome uvuze ikintu ciza, reka tugaruke gato nishimikize ijambo ry'Imana. Ni Paulo yariko aravuga ati byose ndavyemerewe ariko si byose bimfitiye akamaro, byose ndavyemerewe ariko si byose byubaka. Umva rero rero tuca dusubira kandi kuraba duti za ndangagaciro twatangiye kuvuga ya mavaleur. Nuvuga yuko ubumenyi turiko turaronka nimba koko butaza gutuma uwundi muntu amererwa neza, nimba koko butaza gutuma ntora inyishu z'ibibazo ziri mu kibano, nimba koko ubwo bwenge ubwo bumenyi nako ndiko ndaronka butaza gutuma igihugu canje kivugwa neza, bitaza gutuma nterera mu iterambere, butaza gutuma ndonka uburyo kanaka butandukanye ngo nterere mu makori mu matagisi, ubwo bwenge ntaco bumaze, ubwo bumenyi ntaco bumaze. Koko ubumenyi bwose tugereza kuronka no kugira ngo bushobore kudufasha kubona neza ico Imana yaturemeye. Reka ndabisubiremo, ubumenyi bwose dushaka kuronka ahantu hatandukanye, haba ku ishuri, haba mu rusengero, haba muhira, haba mu kibano, canke haba mu bihe umuntu agenda aracamo, iyo butari ubumenyi buza gutuma ibintu bihinduka mu nzira nziza, bitaza gutuma abantu bagira ubuzima bwiza, ubwo bumenyi ntaco mbona bumaze. Kuko twese turi ngaha kuri ino si kubera yuko tuzi neza yuko Imana irafise ikintu yaturemeye. Imana ntiyaturemye kubera yuko itwikuyeko. Imana yaturemye kubera yuko idufitiye urukundo. Imana yaturemye kubera ko hari umugambi kanaka. Uravye neza uwo mugambi Imana yaturemeye, naciye nibuka umurongo uri mu Banyefeso 2 umurongo wa 10 avuga ngo turi ivyaremwe vyayo, ngo twaremwe muri Kristo Yesu kugira ngo dukore ibikorwa vyiza yatugene kuva kera. Umva hari ibintu kuva kera yarabipanze, kuvuga ngo bijya bintu vyose bidudubiza muri wewe, bijya bintu vyose umva bidudubiza muri wewe, wumva vyiza, wumva ushaka gukora, ntibivuye kuri wewe, ni Imana biteretse muri wewe. Mugabo ivyo bintu birakeneye ubumenyi, birakeneye yuko bitezwe imbere, birakeneye kugenda ukiga ibintu bijanye n'ivyo bintu, wumva indani muri wewe. Mugabo uravye rero ivyo bintu, ivyo bikorwa Bibiri ivuga ngo ni ibikorwa vyiza Imana tureme. Iyo bariko baravuga ibikorwa vyiza babasha hariho nibibi. Mugabo rero ibikorwa vyiza Imana yaturemeye ni vya bikorwa biza gutuma abantu bamenya Imana, ni vya bikorwa biza gutuma abantu baroranirwa, ni vya bikorwa biza gutuma wa wundi yari yumva yuko atemewe, wa wundi yumva yuko yakumiriwe asura kandi kumva yuko akunzwe, yuko yemewe. Umva rero ivyo bintu rero, ivyo bikorwa vyiza birasaba ubumenyi. Nico bituma rero nubwo bumenyi rero tuza kurondera turabe koko ko ari ubumenyi bwiza. Kumbure aho turaja kuhagaruka kuri ico nyene muri ko muravuga ubu bumenyi tubushira ku kayungiro kameze gute, canke tubushira ku rutaro ruhe kugira ngo dushobore kubugosora neza, ni giki two kwishimikiza. Tuca tugaruka kuri cyo mwariko muravuga, ariko mu nkundire nsubira inyuma gatoyi kuri kino kintu kijanye n'ubu bumenyi canke iyi ndero ifatiye ku bumenyi nyungura bwenge, kugira ngo abantu bashobore kuba abo bari bo. Akenshi turiko turitegereza ubu umuntu arabigwa cane muco ashoboye gukora canke ico yashitseko, bikahava binamubakira n'izina mbere, la formation de la personnalité canke la formation de l'identité. Mugabo turiko turabiraba neza, l'identité y'umuntu canke akaranga muntu k'umuntu kubakiye hahandi muri ca kiganiro twatangura, uburyo aba yararezwe, indangagaciro yahawe, kubera ko mu by'ubwenge byose uno musi hari ikintu utora, ejo hakaza ikindi ca mbere ukagiheba, kubera bigenda bihindagurika. Uru rufatiro nyamukuru ni gute abantu bakwiye kururaba bakaruhuza cane nibi bijanye n'indero ifatiye ku bumenyi nyungura bwenge, kubera ko hari ubwenge umuntu akura muhira, hari ubwenge ndemanwa mwabivuze. Mugabo aha nyene niho tubona, kuko abantu tubarabira mu byo bariko barakora uno munsi, bakoze ibitsimbataza amahoro, bakoze ibihungabanya amahoro, kandi bishimikije kenshi n'ubumenyi baba bafise mu buryo bw'ingene bakora ibintu. Mwavuze nk'ikintu cyo gutanga amakori, umuntu akagira ubwenge, ukabona ko no mu byo kunyuruza kumbure
yakurishijemo ubwenge bwinshi mu kugira ngo ibyo bintu bikunde. Ni gute iri rufatiro abantu bakwiye kurushira ku mutima kugira ngo bahuze ubumenyi, iyi ndero ifatiye ku bumenyi nyungurabwenge bayihuze n'urufatiro kugira ngo ibintu bitere bije imbere, abantu babeho neza, amahoro akunde aho babaye. Nibaza ko byose bizaguhagarara ku bintu twiyumvirako, kuko burya bumenyi tuba twaronse mu ishure, tuba twaronse mu masantre atandukanye, bwose n'ubumenyi uza kuronka, mugabo hariho ivyumviro umuntu adakwiye kwemerera yuko biganza ubuzima bwiwe. Mvuga ngo nk'akarero, ibintu vyose bijanye n'ibinyoma, ni ukuvuga yuko nagiye ku ishure cyangwa se nahuye n'umukurambere yancira umugani yambwiye ikintu kanaka, mugabo ntegereza kuraba nti mu bintu vyose bariko barambwira jewe mbega ndiko ndabiyungurura gute? Nza kubiyungurura kubera yuko mfise urufatiro twaravuze mu kiganiro giheruka, ni ijambo ry'Imana. Nuvuga yuko ikintu cyose citwa ikinyoma nta kibanza gitegerezwa kugira mu buzima bwawe, kubera kuko uravuga ati narize ariko ndabizi neza yuko ubu bwenge, ubu bumenyi naronse nibwashaka kuntwara kubesha ndavyanse. Kuko umuntu ukuntu asanzwe ameze, hariho ico bita akami k'umuntu mu mutima wiwe. Urashaka kuvyumva mu mutima wawe yuko kijya kintu ugomba gukora yuko atari cyo, naho kumbure utafise ukuntu ubisobanura, mugabo urumva ibwina mu mutima wawe hari akaje kakubwira ati iyi nzira siyo, ikubwira ukore si ciza, mugabo ico naco kugira ngo kumbure ugiteze imbere ni mu gihe kandi no mu muryango baba barakikwigishije. Bakakubwira ati urumviriza umutima wawe, rijya jwi ritangiye kukuburira ugerageze uryumvirize neza. Ibi ntibiva mu biharuro, ntibiva mu Gifaransa, ntibiva mu bushakashatsi, biva aho bibitse kure. Aho urumva aho ni ca kintu gisiga ubwenge Imana mu gihe yaremye umuntu yamuhaye, kuvuga ngo ijwi ryo mu mutima. Kenshi ndakunda gutanga akarero, sinzi ku bantu baba mu bisagara mwamaze kubona ya matara, hari amatara abari ku mabarabara afasha abantu biyunguruza n'imiduga kugira ngo amenye ati n'iryari nshobora kubandanya, n'iryari nshobora guhagarara. Rero murajya amatara, hari itara rikubwira ati itara risa n'urwatsi rubisi rikubwira ati ubu rengana, ubu n'umwanya wawe. Hakaba n'irindi ijwi, apana ijwi, hakaba n'irindi tara ridakunzwe kumbure cyane, ritukura, ridakunzwe kuko kumbure rigutesheje rikubwira ati rindira, wari ufitiye ugiye kandi wowe uriko uraraba ati ndacerewe ndiko ndihuta, mugari yakubwiye ati rindira. Hakaba rero n'irindi risa n'umuhondo, rijya hajya risa n'umuhondo, rihakwa gusa n'umuhondo, bagita ibara ry'ikimonge, ni nk'umuhondo gato, ryo giye kubwira ati hari ikintu kigomba kibe, uragenda buke hari ikintu kigomba kibe. Umva rero ivyo vyose, ayo majwi agomba gusa n'ayo matara atatu yose abise mu mitima y'abantu bose bari kwisi. Ntibiraba uwize canke utize, umukene, umutunzi, ivyo bintu byose biri mu mutima umuntu wari we wese, kandi iyo bikoreshejwe neza bigira ingaruka nziza kuri bose. Naco gituma nk'akarero dufate nk'ubu, nko mu gihe wumva amahoro mu mutima wawe, ni ikimenyetso ciza c'uko ico kintu ugomba gukora yuko ari ciza. Mu gihe wumva yuko atajwi na rimwe rikora kwagiriza, ni ikintu ciza. Naco gituma mu bintu dukwiye kwama tubwira abantu, kwabwira ati mu mutima wawe nimba ari amahoro, umenye yuko ibintu ugomba gukora yuko biza kuba vyiza. Naco gituma turiko turavuga amahoro, nivyo hariho amahoro aho atagushamirana kuba guhari, mugabo kandi rero n'amahoro yo mu mutima. Ayo mahoro rero harabavuze ati amahoro si gihe gusa atabiturika biriko biravuga, hari n'igihe umuntu ashobora kuba atabiturika yumva atamabuye ariko arumva, mugabo agahungabana muri we, agahungabana. Urumva rero nico gituma tuvuga amahoro ya mbere nyakuri na amahoro yo mu mutima. Ayo naho yo nta handi ava, akomoka ku Mana, akomoka mu gihe uri gukora ibiroranye, akomoka mu gihe uri kurakora ibintu bijanye no kubaha no kumvira ivy'Imana
yashize no kubaha ibyagezwe n'uhoraho. Umva rero turiko turavuga rero ibi bintu rero bijanye n'amahoro, duke rero kuraba neza duti je mu bumenyi naronse, ntegerezwa kandi kuraba yuko ubumenyi ntariko ndabukoresha mu nzira mbi, mugabo ubumenyi naronse reka ndabukoreshe mu gutsimbataza amahoro, mu gutuma abantu batera imbere, mu kuzana inyishu, ngo mangaruka kuri ako kantu, mu kuzana inyishu z'ibibazo binkikuje, kuko umuntu wese ari ku isi arafise inyishu y'ikibazo kanaka kiri muri societe. Ndabaye nk'akarero, dufate nk'ubu urenganye nko mw'ibarabara ukaza ubona hari ibuye mw'ibarabara, abantu barashaka kurengana, mugabo wewe urashaka kuraba rijya buye ugatangwa kumva ryajwi mu mutima wawe, uratanga kubura ati kugira ngo riri mu kibanza kitari icaryo, hagarara ugenda urikureho. Utabikoze nta wundi muntu ashaka kurikuraho, kandi utabikoze uzorinda ushika iyo uri kurahungabana muri we, kubera iki hari ikintu wategerezwa gukora utakoze. Nk'akarero nko mu kibano, mu gihe utangiye kubona yuko hari abantu bashaka gushamirana, mugabo ukavuga ati je ndazi ukuri, ndafise ikintu novuga, bigaca bituma bijya bintu byose bihere. Iyo rero unumye kandi uzi ukuri ubuko urakora icyaha, na Bibiliya irabivuga, ijambo ry'Imana iravuga ngo umuntu wese azi gukora iciza ntagikore kiba gicitse icyaha. Iki naco kigira kabiri, ijambo ry'Imana rivuga ikintu cyose kitavuye muri conviction, kitavuye mu kwemezwa, naco nyene ni icyaha. Umva rero utwo twose n'utuntu dukwiye kugira gute kuraba muri bwa bumenyi ndiko ndahabwa, mbega koko ndumva nemezwa muri jewe yuko ubwo bumenyi ko ari bw'ukuri, kuko ari ubumenyi butari bwo na gato, usanga butwara abantu mu nzira zitari zo. Naco bituma usomye Zaburi ya mbere ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu, baratubwira neza abantu bahiriwe, bavuga ngo harahiriwe umuntu atagendera mu nzira z'abanyabyaha, aticarana n'abacokoranye, atagendera mu nama z'ababi. Bisigura yuko ndashobora kuba mfise ubumenyi, ndashobora kuba mfise n'impapuro z'umutsindo, ndashobora kuba narabonanye naricaranye n'abantu bakomakome bo ku isi, ndashobora kuba mfise ibintu byinshi, ndashobora kuba mfise ubutunzi, mugabo mu gihe ngendera mu nama z'ababi, mu gihe nicara n'abacokoranye, uzokungura ubwenge bw'ivyo nyene. Kandi Abikorinto wa mbere 15:33 aravuga ngo abagenzi babonona imico yacu myiza, ingeso nziza. Umva rero dukiye rero kugira gute kugaba, naronse ubumenyi, mugabo hari akayunguriro kitwa ijambo ry'Imana, hari akayunguriro kitwa ijwi ryo mu mutima. Mu gihe ijambo ry'Imana rimbwira yuko ubwo bumenyi ndiko ndaronka, rimbwira yuko ivyo bintu ndiko ndasoma kuri izi mbuga ngurukana bumenyi, mu gihe mbona yuko bidahwanye n'ijambo ry'Imana, mu gihe mbona yuko bitangiye kunyagiriza mu mutima, mu gihe ngomba kwandika ikintu nkumva ijwi ryo mu mutima riko rirambuza amahoro, mu gihe nshaka kurungika ifoto ndayisangize n'abantu, naho yoba ari ifoto nziza ivuga ibintu byiza, mbwa mu gihe mu mutima ntangiye kumva ata mahoro, banza uhagarike. Umva rero ubumenyi rero tuko turaronka ikintu rero akayungiro kabo ni ibintu bibiri novuga nyamukuru, ni ijambo ry'Imana n'ijwi ryo mu mutima. Ariko kandi kumbure tuja kurangiza kino kiganiro nitugenda tutishimikije nyine ijambo ry'Imana rivuga, ndavuga ati mu bihe byanyu mu bwenge buzogwira, kandi buzogwira abacukura ijambo ry'Imana bakamenya, ariko n'abana b'isi nabo bakavumbura ibindi bintu, ubwenge muri kino gihe turabona ko bugwira. Ariko kandi ijambo ry'Imana rigasoreka tugabisha yuko hariho itanguriro ry'ubwenge, icyo muri ko muravuga ko ari ukubaha uhoraho. Hanyuma n'ahandi kumuri akanavuga ngo ubu bwenge bw'isi Imana ibubona nk'ubupfu, n'iryari canke n'igiki dukwiye gukora, cyane cyane nk'abantu bazi Imana, abantu b'abakristo muri iki gihe, boba irijwi ribwira abantu ati ubwenge tubushire mu kibanza nyabwo, bubera inyungu abantu benshi, kubera ko tubuzane kuri wa munzani w'ijambo ry'Imana. Aya majambo tuyahuze muri kino gihe kugira ngo ubwenge bugwirire kuba isoko ryo kugwiza amahoro mu bantu. Birashoboka babigenze gute Teddy? Icambere
ubwenge burafise inkomoko yabwo nkuko babivuze mu ijambo ry'Imana avuga ngo intango y'ubwenge no kubaha uhoraho no kuva mu byaha. Umva rero ku bantu bariko baradukurikirana, nimba koko wifuza yuko ubwenge bwawe buba ubwenge bufitiye akamaro abandi, mbega muri ubwo bwenge uri kuraronka, mbega Imana ifise kiye kibanza mu bijanye n'icubahiro cyayo? Mbega Imana ibandanya ihabwa icubahiro? Dufate nk'ubu nakoze ubushakashatsi nkamenya ikintu kanaka, mbega ninatangura kubishikiriza abantu ndaza kuvuga ngo inkomoko ya buno bushakashatsi bwanje ya kino kintu navumbuye ni Imana, cyangwa se ndaza kuvuga ati ni jewe Harushimana, kuko abo kwa Harushimana n'abanyabwenge. Umva utanguye gushira hejuru izina ryawe no kuryubaka kurirutisha Imana, ubwo bwenge bwawe n'ubupfu. Yego, nico kintu kica kiba kibi. Mugabo kandi iyo turiko turavuga ubwenge, harimo kandi no kwirinda ibyaha, harimo kubaha uhoraho, harimo kandi no kuvavanura n'ibyaha, cyangwa se no kuvavanura n'ingeso mbi. Nabyo Bibiliya yita ko gutahura. Ego, umva rero tugerageze byose tubifatanye, ndondere ubwenge mugabo ndabe yuko ubwo bwenge mpeje kuronka yuko ubandanya bwesha Imana icubahiro, kandi yuko butaza kunjana mu nzira z'abanyabyaha. Kubera yuko turabona kenshi birababaje kumva yuko ahantu kenshi haba ariko harabaho imishamirano, usanga abantu bari inyuma vyitwaye ko ari abantu ubaraje bace mu ishure cyangwa se bafise ubutunzi. Usanga ari abantu bari kuvuga ati aba vy'ukuri bari bakwiye kuba abantu berekana akaroro keza. Nico gituma rero ibi bintu byose tuko turavuga vy'ubwenge byo gutsimbataza amahoro, dusubire kandi turabe mbega ubu bwenge ndiko ndarondera burahesha Imana icubahiro, buratuma nja kure y'ivyaha, buratuma nza kubana n'abandi amahoro, biraza gutuma ahubwo mba umuntu yitondera ivyagezwe n'uhoraho. Kuko tuko turavuga ya Zaburi ya mbere baratubwira ati ujya muntu w'amahigwe, ikintu kimunezera ngo ni vyagezwe n'uhoraho, ngo nivyo ashira ko umutima ku murango no mwijoro, ngo uwo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi, ngo kandi ibibabi vyayo ntibishobora kuma, ico akora cose araroranirwa. Umva rero biraryoshe cyane aya mahoro turiko turavuga, araryoshe cyane iyo ari amahoro akomoka mu mitima yacu, iyo ari amahoro twigishijwe, twahawe nk'indero twakwiye ku bavyeyi bacu, mugabo kandi naho duherereye, haba mu mashure, haba mu mashengero, haba ahantu hatandukanye, naho nyine bakatwigisha ibintu bibumbatira amahoro. Mugabo ikirenze ivyo, mu bintu vyose dushobora guhura navyo hirya no hino, duswe kandi turabe mbega twubakiye kuki, mbega twubakiye kuri Kristo Yesu, kuko niwe soko y'amahoro. Mwibuke no mu gihe Yesaya yari kwarerekwa ibijanye no kuza kwa Yesu, hariho izina yise uwo mwana ariwe Yesu Kristo yavuye aza, yavuze ngo azoba umukama w'amahoro, cyangwa se umwami w'amahoro. Umva amahoro tuko turavuga muri ibintu byose twatangiye tuvuga, uravye isoko y'ivyo bintu byose ni Imana. Ya ndero dushaka guha abana bacu, tugereze turabe mbega ijambo ry'Imana rivuga iki, mbega umwana wanje nze kumwigisha iki, nizihe ndangagaciro nifuza yuko yubakirako agenderako, mbega ubwenge ndiko ndarahura hirya no hino, mbega n'ubwenge koko butaza kuntwara kure y'Imana, mbega abana banje amashure shaka kubarungikako, mbega n'amashure ejo canke hirya ejo atazoza gutuma umwana wanje nsanga yarabaye igipfu, yarabaye umwana atagira indero. Umva ivyo byose nibibazo dukwiye kwama twibaza, mugabo kandi mvuga nti birashoboka yuko ubwenge umuntu aronka bushobora gutuma amahoro agwira, mu gihe ari ubwenge tuba turiko turiyumvira kuzana kurema ibintu vyiza bishobora gutuma ikibano cacu gitera imbere kandi kigwiramwo amahoro. Ndabashimiye cyane, ni no kuri ibi vyiyumviro, aya majambo meza umutumire wacu twa dufise muri kino kiganiro abakunzi b'amahoro, amajambo y'inkoramutima atubwiye. Tugiye kurangiriza ko kino kiganiro cari gishimikiye ku kuraba uruhara rw'indero, indero ifatiye ku bumenyi
nyongerabwenge butangirwa mu mashuri canke mu bindi bibanza abantu bashobora kunguriramwo ubumenyi. Iki kiganiro abakunzi b'amahoro, intumbero yacu no kugira ngo amahoro atsimbatare mu bantu, ariko harakenewe byinshi, harakenewe ibi bijanye n'ibitwa ko turavuga by'indero, yaba indero umuntu aronkera mu muryango, yaba indero aronkera mu kibano canke mu bandi bantu bamukikuje mu bagenzi, yaba iyi ndero ifatiye ku bumenyi. Nuko rero reka tubashimire kuko mwabanye natwe muri kino kiganiro. Dushimire n'umutumire wacu Teddy Harushimana. Teddy, turagushimiye cyane kuko wabanye natwe muri iki kiganiro. Ndabashimiye cyane kuba mwantumiye. Naho ubutaha kandi Imana ibahezagire. Abakunzi b'amahoro, ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Ro Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.